bakunzi ba Umujya w'Inanga TV cyangwe imbonesha kure yanyu. Twagendeye umusore ahasanzwe akorera ama repetition cyangwe imyitozo cyangwe se integuro aho asanzwe avugiriza piano cyangwe igikoresho cy'inanga mw'ishengero rya Feka. Uyo musore rero reka turindire turaza kumwumva ko byinshi n'unyene turi kumwe mwamubonye dusanze ari mu nteguro cyangwe repetition. Umujya w'Inanga TV gira subscribe cyangwe ugire like kuri Facebook no kuri YouTube. Umusore n'uyu nyene mwamubonye. Umusore n'amahoro umeze neza cyane. Uba ngaha nyene cyangwa usengera ngaha? So, simba ngaha niho sengera ariko ntabwo mba ngaha. So none ko tukuvumbuye mwijoro kandi dusanze uri mu bikorwa umeze nk'umuntu ari muhira none namaki kandi ni mwijoro. Kubera kuvuza piano ndabikunda, gucuranga piano ndabikunda. Ya, ariko nkora repetition gerageza kurondera ubwongereza. Ya ngo yariko akora ama repetition. Reka rero turabe ayo ma repetition yagomba yariko arakora. Reka tugende neza na neza dutangure kumubaza mbega bimeze gute iri shengero bagita gute? Ni Fekabu. Ni Fekabu mugabo bihora bishikukarara nga. Oya. None mwijoro sawa wari mu ma repetition. Okay, mbega uvuza piano urumuje nama bimeze gute? Mvuza piano abandana ririmba. Neza na neza tugishika ngaha twasanze hari abantu benshi. Mugabo byagaragara yuko bahejeje gukora ikintu ariko ntitwamenye ibyo aribyo. Mbega ko hari abantu benshi byagenze gute? Twari duheje gusenga hanyuma ndafata umwanya nyene DJ nyene kugira ngo bandanye nkora ndondera ibindi. Okay, merci beaucoup umusore. Nitwakubajije izina ryawe. Mbega amazina yawe witwa gute? Amazina yanje bayita Sabiyumva Moise. Sabiyumva Moise ntagatazirano. Oya, ni Moise nyene niko sanze bayita. Agatazirano ni Moise nyene niko gatazirano ka. Moise nyene. Okay, Moise nyene cyangwa ni Moise? Ni Moise. Okay, merci beaucoup. Okay, uyu musore mbega iyi ntara ni So, turi mu ntara ya Kirundo. Kirundo neza na neza hehe? Aha mu Kirundo centre, aha mu Kigwati. Yes, good. Ndashaka ndagusabe ugire subscribe cyangwa ugire like kuri Facebook. Turi kumwe n'umusore yitwa Nsabiyumva Moise cyangwa Moses cyangwa Momo. Ayo niyo mazina ndamutaziriye. Musore biravugwa cyane yuko wewe ngaha mu ntara ya Kirundo umenga piano ko ari wewe wayikoze. Mbega ibyo bintu nivyo n'urusaku twumvise mbega byo bari byo cyangwa n'ububeshi? Oya, piano ntabwo ari je nayikoze, ubundi abazikoze baba bahari gusa twe turazivuza, turazivuza ariko ntabwo ari twe tuzikora. Urazi kuvuza piano? Ndagerageza uko urugezo ndikora. Nuno kubwira akaririmbo kamwe konyene umvugirize kandi tutagiranye ama repetition wokavuza? Yego kambye. Ariko nukavuza nyene. Okay, sinirirwa ndaririmba musanzwe muzi ko n'ijwi ryanje ritameze neza cyane abadukurikira kuri televiziyo cyangwa imbonesha kure Umujya w'Inanga TV. Reka rero tugende neza na neza muri iki kiganiro cyacu. Uyu musore tugomba tumubaze utubazo dushika nka dutanu gusa amace twitahira muraza kumenya ukuri. Uyu musore biravuga ko afise talent cyangwa impano cyangwa ukumenya kuvuza ibintu by'ivyuma. Musore usanzwe uvuza piano yonyene cyangwa bimeze gute? Duha umuco. Ubundi iyo umuntu yinjiye muri music agerageza kwiga ibishoboka, kumenya kuvuza ibishoboka. Ndavuza piano, nkavuza ingoma, nkavuza guitar bass, nkavuza guitar acoustic. Uvuza ingoma, guitar bass, guitar acoustic. Mzee una vitu sawa. Nashaka ndakubaze akabazo kamwe. Mbega watanguye kuvuza piano ryari? So, neza natanguye kwiga piano muri 2010-2011. Yatanguye kuvuza piano 2010-2011 mu myaka ibiri. None twashaka tukubaze watanguye kubimenya ryari kubivuza neza? uhereye muri 2014 c'est vrai.
mbega woba wavyigiye ngaha nyene mu ntara ya Kirundo canke warajabutse imipaka canke wararenganye imbibe kugira ngo ushobore kuja kuvoma iyo talent canke uko kuntu uzi ibintu? Oya, ntabwo najabutse imbibe, ahubwo nigiye ngaha nyene gusa twatanguye ari umupapa w'umutonto yatwigisha nyene turi abana bato twiga 6e 7e guco. Ego. Yes, hari mu ntara ya Kirundo canke hari hehe? Hari ngaha nyene mu ntara ya Kirundo. Mu ntara ya Kirundo. Hari ngaha nyene muri Fekabu aha nyene duhagaze kumujya muri televiziyo yacu Inanga, umujya w'Inanga TV ihagaze cyane. Oya, we yatwigishiriza aho yaba. Je sinari bwaze gusengera muri Fekabu. Ya, ubwa mbere wasengera he? Muri Vivante. Wakijijwe ryari? Nakijijwe muri 2013. Wakijijwe muri 2013 mugabo watanguye kwiga piano 2011. No kuvuga watanguye kugira entraînement match itaraba. Yes, uri umuntu w'igitangaza. Nashaka ndakubaze akabazo kamwe, ninde yagubwiye ubutumwa bwiza? Numu papa witwa Apollinaire yasengera muri Bomberger. Yasengera muri Bomberger. Mbega kugira wemera ubutumwa bwiza wahunze umuriro cyangwa washatse kwemera Kristo? Nashatse kwemera Kristo. Ya, n'umuntu mwiza cyane. Rero nashaka ndagusabe ikintu kimvuga. Reka ndagusabe rero utugirire akantu gatoyi gusa imisegonda 5 pam 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 rimwe gusa twumvirize. Yes, come on, mumukurikire. Mucho isi wajimu Mwabibonye mbega usanzwe uri n'umuririmbyi? Yego, ndabikora. Wow, good. Rimwe na rimwe nindakuvugiriza yuri kuraririmba? Ndabyikorera. Okay, nashaka ndakubaze ikibazo kimwe. Mbega ngaha mu ntara ya Kirundo nuyuhe mu pianiste cyangwa umuntu avuza icuma nk'iki ciwawe wemera cyangwa nimba atari banga mutubwire? Hariho umu pianiste w'inshuti yanje yitwa Bigi avuza muri Agape. Niwe mu pianiste numva ko nyene tuvuza dutanda kumera nk'avuza kumwe ariko nawe nyene tushe yiwirankizagira cyane. Mbega ndashaka akabazo kamwe gusa. Wowe uri wa mbere urakangahe? Wewe nimero yawe ni akangahe mu bintu byo kuvuza piano? Ubundi mu gikorwa c'Imana nta competition ariko uko biri konse Imana nigenda idugana umuntu mu rugezo uko ishaka ko yikorera. No kuvuga Imana ntirakubwira nimero yawe mu kuvuza piano. Yes. Yego, nta na competition iraba ku buryo kwerekana ubumenyi. Wow, murifuza kuyitegura ngaha mu ntara ya Kirundo y'aba pianiste yo competition kugira tumenye uwa mbere ninde uwa nyuma ninde? Come on. Yego. Sawa, merci beaucoup. Biravugwa rero yuko wewe ngaha muri rishengero rya Fekabu baguhemba amafaranga kubera ngo uri umuntu w'igitangaza cyane. Mbega amafaranga nangahe bimeze gute? Oya, ubundi dukorera Imana mu ngabire yaduhaye. Mugabe ingabire ni byiza kuzigurisha. Oya. Ko n'ijambo ry'Imana ravuga ngo ni wakora witeza impembo, iyo mpembo izoba ari iyo nyene. Bisigura ko nta yindi mpembo uzoronka uri mu ijuru. Ya, bari baratubwiye yuko wewe ukorera amafaranga kandi ikindi kintu twari twumvise nuko ngo ishengero wewe ngo ntufise ahantu ushengera. Byo bari ivyo tugire neza usengera mu ishengero irihe? Oya, vraiment barabesha cyane. Usibye ko naciye mu maeglise menshi ariko ntabwo ariko ntagira ishengero. Urebye nko muri Fekabu ndayimaze mu myaka hafi 4 kuduga. Ego, ubundi ntaraba stable nta hantu namara amezi 2. Yes, yango nta hantu yamara amezi 2 ngo ataraba momo yiz Moses stable. Tubwira amashengero wagenda genzemo. Ubwo nakirije muri Vivante harageze igihe nja muri Église du Rocher iri ngaha mu Kirundo nyene. Hama catuvayo
canja muri El Shaddai ariko ava yuko nja muri El Shaddai nabanje kuja muri studio ikora umuziki mugabo ndavuga ati rero ico gihe reka mbanze nje gukizwa kubera ico gihe wari bwakizwe nari meze nk'umuntu yakijijwe ariko agatagakiza wakunda igikorwa c'Imana ntukundenye n'igikorwa yes come on hama rero niho nagiye kumaramaza ndavuga nti reka koko nkora umurimo w'Imana niho naciye nsubira gusengera muri El Shaddai hama finalement niho navuye muri El Shaddai canza muri Fekabu kugeza kuva ico gihe n'ubundi ngahanye Vivante Rocher El Shaddai nane ego yes come on merci beaucoup Momo ikiganiro kiriko kiragenda neza cyane ufise abavyeyi bose oya hafise mama wenyene akora iki yarize amashure bimeze gute oya ntago yize n'umudandaza nyene umudandaza yes good none ndakubaza ikibazo kimwe wewe warize cyangwa nawe warabivuyemo wize muziki gusa oya jewe ndaciga niga muri seconde c'était ça veut dire quoi bivuga gute tugire neza ni gisata kiri muri ETP cyitwa conducteur des travaux ni biragoye ni gifaransa bashaka tukubaze ikibazo kimwe gusa cyangwa bibiri cyangwa bitatu bikunze na bine so wewe niwe wirira Minervare cyangwa mama wawe niwe akurira twumvise ko ari umudandaza so ubundi urebye uko mvuza piano ndanigisha ofisi ishure ry'umuziki ansi ishure n'abantu usanga bagenda bankeneye utuntu ego nkabigisha hama ibyo bikamviramo kuronka amafaranga ashobora gushura kuri ako kabazo nyene urigisha abantu mbega baba buguhezagire cyangwa muravugana igiciro so turavugana ko naje haba hari ibindi mba nahebye mvuga ntireka ufate programme ngende ndabigisha okay merci beaucoup bakunzi b'umujya w'inanga TV ndashaka ndabo mugire subscribe na jeme kuri Facebook so utubazo tubiri dusigaye twerekaranye n'iyi talent y'uyu musore so twashaka tukubaze ikibazo kimwe nahahe hantu wifuza gushika muri iyi talent yawe so ndashaka gushika kure cyane harengeye aho sanzwe ndi duhagaze ngaha mu Kirundo ahanyene muri Fekabu ndibaza je sindajayo kure cyane twovuga ni Burayi nko muri Aziya cyangwa ahandi hose muri Europe muri Amerika ni kure mbe naho wifuza gushika naho tubariye cyane oyaha ni mu bumenyi mfitse donc naguke ubugira kandi ego nuwuhe muntu avuza piano ikicuma cawe au niveau international wemera cyangwa nuwuhe muntu yakwenspiye gukora ibintu nk'ibi so nta muntu yanyispiye ninje numva ko ndabikunda nyene nkumva ndabikunda hama nkabikorerako hama ikindi naco hariho umupianiste yitwa Andres yes good nyene iyo avuza piano nyene arampizagira cyane okay merci beaucoup ndibaza waryohewe n'ikiganiro tugiraniye n'uyu mutipe mbega umuntu agukeneye iyo gutora he so ankeneye yo nkura aha nyine muri Fekabu ego Fekabu Kirundo urafite nimero ya telefone ego sawa nibaza kuzo kurondera azogerageza kurondera na nimero yawe ya telefone cyangwa umukeneye amusange ngaha nyene tuko turavugira kuri umujya w'inanga TV gira subscribe numvise ko uwiza amashure akantu kanyuma akakabazo subiramo subscribe ya nikiye kintu ushoboye kubwira abantu bashobora gukurikirana iki kiganiro arinye cyangwa TV arinye kugira ngo iyi televiziyo ubwa mbere na mbere ni umujya w'inanga TV subiramo twumve umujya w'inanga TV rero n'uyu musore yashoboye kubisubiramo nashaka ugira akajambo ubwiye abantu bariko baradukurikirana cyangwa se umuntu wari we wese azogerageza kuraba ikiganiro cawe ugira icyo uvuze yes sinovuga ngo ndabahimirize kwiga piano gusa ahubwo nobahimiriza inshuti zanjye muriko murakurikirana kino kiganiro umwe wese akamenya point fort yiwe akamenya ingufu ziwe aho ziri n'icyo akunda n'icyo aba yumvamo hama akagerageza kugikorerako kuko
kuko cyane cyane birakunda gufasha cyane mu buzima bwawe. Yes good umujya w'inanga TV kuri Facebook hanondere ucugira Gem kuri YouTube ugire subscribe cyari kiganiro umujya w'inanga TV kwamamaza turi kumwe kuri kamera na Bebji numwana wo mu Kirundo nyene umwana ameze neza cyane umuntu nawe Come on baby Princess B yeah just trust me baby hari byinshi bibabaza umuntu bigatunuza umutima bigatuma yiheba akigunga bibaza icyo yakosheje ariko icyo nifuza ni kimwe I want you come to me believe me one more time vugira urukundo ngufitiye mu gihe udahari ndababara ndakubura ngata umutwe ndashaka ungarukire nkomeze undinde kubabara sinshobora kwibagirwa izina ryawe because you are inside of me I can't forget your name because you are a queen of my heart I love you baby sasa je t'aime sana sasa I love you baby sasa je t'aime sana sasa yeah niwe nakunze nkurutisha abandi bose kuko nawe wari mwiza kurusha abandi bose umuco wawe waramurikira gose bigatuma nisanga mu bandi bahungu bose naragukunda by'ukuri sinakumva ngo udahari ariko sigaye